kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Amahoro y'Imana, nshuti bakunzi ba Radio Ndagakura, ndabaha ikaze mu makuru avuga muri kino gitondo kuri Radio Ndagakura, amakuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye umunana kuri wa gatanu userukira leta zunze ubumwe bwa Amerika Melanie Harris Higgins. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Guirene Gatoni yamenyesheje ko umushitsi yarazanywe no gusezera umukuru w'igihugu kuko amabanga yo guserukira Amerika mu Burundi yarangiye. Inama shikiranganje yakoranye kuri wa gatatu igenekerezo rya gatanu mu kakaro harizwe integuro y'itegeko ry'umushikiranganje wa mbere gerekana ingene impusha n'impamba ku ngendo birekuwe na leta bitangwa ikayasanze ubuzima bwarazimvye haba hanze canke mu gihugu hagati. Abararira amashure ngo bagiye kongerezwa agashahara kabo eka mbere ngo n'uburyo buhabwa amashure y'indaro bufasha mu kugaburira abanyeshure ngo bugiye kuzokongerezwa uyu mwaka. Vyashikirijwe kuri wa gatanu n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba yabivugiye muri commune Burambi y'intara ya Rumonge mu rugendo yarimwo n'abashikiranganje batatu hamwe n'abunganizi babiri b'abashikiranganje muravyumva mu idonido ry'aya makuru. Izi nizo ngingo nkuru zigiza n'amakuru mu kanya n'idonido. Ndasubiye kubaha ikaze ano makuru mu kumashikirizwa na Therese Abonimana fatikanije muhinga bw'ivyuma na Charles Bigirimana. Ubu rero inkuru imwe yose ukwayo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye umunana kuri wa gatanu userukira leta zunze ubumwe bwa Amerika Melanie Harris Higgins. Nkuko bivugwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Guirene Gatoni, uwo mushitsi ngo yarazanywe no gusezera umukuru w'igihugu kuko amabanga yo guserukira Amerika mu Burundi yarangiye. Uwo mushitsi yamenyesheje ko akenguruka ingene umukuru w'igihugu ariko arazamura ubutunzi bw'igihugu kugwanya igiturire no kubahiriza agateka kazina muntu. Kurikira umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyincubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umubonano warasanzwe aserukira leta zunze ubumwe bwa Amerika hano mu gihugu c'u Burundi. Uwo mushitsi w'iteka akaba yaraje gusezera nyincubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi inyuma yuko ikiringo yaramaze muri ayo mabanga yiwe cari gisozereye. Kaba yakaryo keza ko kuganira cane ku bikorwa vy'iterambere vyashoboye kurangurwa biciye mu gushigikirana hagati ya leta zunze ubumwe bwa Amerika bene igihugu c'u Burundi. Ivyo navyo bikaba bishimishije aho cane bagarutse ku bikorwa vy'iterambere vyaranguwe ariko kandi n'utwigoro twakozwe kugira ngo hashobore kuza abanyamitahe bo muri leta zunze ubumwe bwa Amerika baje bagashira imitahe yabo hano mu gihugu c'u Burundi. Umuserukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi yaboneho akaryo ko gukeza cane Uburundi, gukeza abarundi no gukeza cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kuko ivyakozwe vyose bitari gukunda iyo hataba imbona kazoza irashe ya Sebarundi aho yashimikiye cane mu gutsimbataza intwari ibereye mu kurwanira agateka kazina muntu eka no kugira utwigoro twinshi kugira ngo igisata c'ubutunzi yakinoganze. Uwo mushitsi w'iteka yagiye asezeranye yuko ahagiye hose azogenda aserukira igihugu c'u Burundi kandi agwiza n'inguvu kugira ngo leta zunze ubumwe bwa Amerika bushigikire bimwe biboneka imigambi nyinicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashize imbere yo kuduza ubutunzi bw'igihugu biciye mu banki y'isi Banque Mondiale na FMI. Nyinicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamushimiye nawe nyene arashima uko yakoranye na leta y'u Burundi n'imigambi bashitseko, aranamwifuriza kuroranirwa mu mabanga agiye kubandanya kandi anamwizeza yuko nuzomusubirira atako igihugu c'u Burundi kitazogira kugira ngo imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe bwa Amerika n'u Burundi ibandanye itsimbatara. Oyari Rosine Guirene Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Inama shikiranganje yakoranye ku gatatu igenekerezo ya gatanu mu kakaro yarizongera iremeza umugambi w'igihugu wo gufashanya mu iterambere. Uyo mugambi ngo ukaba ufise ihangiro ryo guteza imbere abene gihugu atanumwe avuyemwo biciye mu gufashanya mu iterambere. Kurikira umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye. Uwo mugambi wavuye mu bikorwa bibiri bikomeye vyatunganijwe na leta y'u Burundi mu mwaka wa 2021.
hari inama rukokoma y'igihugu kuvyerekeye iterambere yabaye muri Munyonyi mwaka wa 2021 yari ifise ihangiro ryo kwegeranya abarundi b'incabwenge bose iyo bava bakagera kugira ngo baterere ivyiyumviro bishobora gutuma Burundi buba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040. Hakaba kandi inama yafashe Burundi mu iterambere yabaye muri Kigarama mu mwaka wa 2021. Hari ivyiyumviro birongendegwa ko bizokwisungwa mwishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi navyo nibi bikurikira: uburongozi bwiza bw'igihugu, kwiyumvira no kubona ibintu hakiri kare, kugira ibintu ivyacu, gukora ku mugaragaro no kugira ico umuntu abazwa, gukora ufise umwimbu ushaka gushikako, kutiyugarana mu gukorana n'uvyipfuza wese, kugabanya ubusumbasumbane mu bene gihugu. Ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi rizohagarara ku nkingi zine nkuru arizo zizi zikurikira: inkingi ya mbere, gukomeza uburongozi bw'igihugu mu gufashanya mu iterambere. Inkingi ya kabiri, kungura ubumenyi n'ubushobozi bw'inzego zijejwe ivyo gufashanya. Inkingi ya gatatu, gukorana n'abandi. Inkingi ya kane ya nyuma, gutunganya neza ingene uburyo burondegwa n'ingene bukoreshwa. Ku bijanye n'inzego zizoshira mu ngiro uwo mugambi, zubakiye ku bushikiranganji bwa mbere, ubw'ikiga ca leta, ubw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu no gufashanya mu iterambere, ubw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, bene gisata mu vyo kijejwe harimo ibijanywe n'iterambere mu biro vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu. Inama shikiranganje maze guca hirya no hino mugambi yarawemeje, ivyasabwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: mu ntunganyo y'uwo mugambi, gufatira ku itunganywa rishasha ry'intara n'amakomine vy'u Burundi, itunganywa rishasha ry'ikoreshwa ry'amahera ya leta be n'amerekero y'u Burundi mu mwaka wa 2040. Mu migwi yose uko isumbasumbana, ubushikiranganje bw'ikiga ca leta nibwo bwofata icegeranyo. Mu bijanye no kurondera uburyo, kwegera n'abikorera ivyabo mu ntumbero yo kwagura aho burondererwa, hagatunganywa neza n'ingene vyokogwa, kwerekana neza ingene inzego za leta zikorana n'abafashanya n'u Burundi mu iterambere kuva hasi gushika hejuru. Hagiye hashigwaho umugwi ugizwe n'abashikiranganje bajejwe ubutungane, ikigega ca leta, inyubako, indero, ukazohinyanyura neza iki gikogwa, ukerekana ingene ibisata vyose bigenda bisumbasumbana, ivyo bijejwe n'ingene bikorana, no kuvuga leta muri rusangi, ubushikiranganje butandukanye, abafashanya n'u Burundi hamwe n'abikorera ivyabo. Muri yo nama shikiranganje kandi harizwe integuro y'itegeko ry'umushikiranganje wa mbere gerekana ingene impusha n'impamba ku ngendo birekuriwe na leta bitangwa, ikaba yasanze ubuzima ngo bwarazimvye haba hanze canke mu gihugu hagati. Arico gituma ubushikiranganje bwose bwasabwe kuraba ibijanye n'ingendo zitunganywa kugira uburyo bushobore guharurwa neza. Kurikira kandi umunyamabanga mukuru akaba n'umugizi wa leta Prosper Ntagwamiye. Intego y'itegeko ry'umushikiranganje wa mbere risubiramwe itegeko nimero 120 agakwego 121 agakwego rimwe ryo mu 2018 ryo kuwa 23 ndamukiza umwaka wa 2018 ryerekana ingene impusha n'impamba ku ngendo birekuwe na leta bitangwa. Integurije kugira ngo urugero rw'impamba itangwa rufatire kugena ubuzima bumeze haba hanze y'igihugu canke mu gihugu hagati. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yacisaba umushikiranganje aje yukiga ca leta kugira icigwa kijanye n'agaciro kabute gatangwa ku bitavye inama be n'impamba itangwa mu nzego zimwe zimwe. Ubushikiranganje butandukanye nabwo buraba ingendo zishobora gukorwa mu kwezi kugira ngo uburyo bukenewe bushobore guharurwa neza. Ivyo bizofasha kugira ngo abajeje gufata ingingo bafate ingingo ibereye. Ano makuru tiyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'indero, abararira amashure ngo bagiye kongerezwa agashahara kabo nkuko bari babisavye mu ngendo umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yagize mu kwezi kwa mbere mu ntara zose z'igihugu. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi akaba yamenyeheje kuri wa gatanu muri komine Burambe y'intara ya Rumonge mu rugendo bagize muri iyo komine ari kumwe n'abagenzi batatu, ujeje amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana wo mu vyajejo harimo ibidukikije Santos Niragira hamwe n'abunganizi b'abashikiranganje harimo ujeje gushigikirana Tantine Cuti n'amagara wo mu vyajeje harimo ubutaye n'agataka Felix Ngendabanyikwa muri zangendo zo kumviriza ibibazo vy'abene gihugu. Umushikiranganje François Habyarimana akamenyesha kandi ko n'uburyo buhabwa amashure y'indaro
bubafasha mu kugaburira abanyeshure buzokongereza uyu mwaka. Ni inkuru ya Eric Yarankunze. Muri urwo rugendo rwo kumviriza ibibazo by'abenegihugu Mushikiranganje François Vyarimana yamenyesheje abenegihugu ko bimwe mu bibazo bashikirije mu rugendo yagize muri yo ntara mu kwezi kwa mbere ko vyatorewe umuti. Ikibazo mwadushikirije kijanye no gufungurira abanyeshure ku mashure, ako kamo rero twarakumvise, co gituma mu nteguro y'uburyo leta izokoresha kuva mu kwezi kw'indwi turimo kugeza mu kwezi kwa gatandatu hategekanijwe uburyo bwo kunganira amashure kugira ngo bashobore gufungurira abanyeshure. Leta ntiyibagiye abanyezamu ku mashure, nabo nyene bazoronka ikizokwiyongera gashahara bahora baronka. Ko kibazo cabize mu gisata co kwita abagendana indwara zo mu mutwe psychologie clinique mu rurimi rw'igifaransa bavuga ko bataronka akazi ko kwigisha. Umushikiranganje François Vyarimana arabahumuriza. Uri avuga ati abize psychologie clinique ati nta kazi baronka. Yamaze kubabwira ati no mu magara y'abantu mbere bararonka akazi. Nagoma ndababwire mbere no mu gisata c'indero bararonka akazi. Mugabo hageze gukora ikibazo cyo kwigisha kubera ataba yarakoze formation imutuma ashobora kwigisha hari amanota adaheza ngo aronke. Mu gisata c'amagara y'abantu abenegihugu barashikirije ikibazo kijanye n'ubukene bw'abaganga bwibonekeza ku mavuriro amwe yo mu ntara ya Rumonge. Kuri ico kibazo umushikiranganje w'amagara y'abantu Sylvain Nzeyimana amenyesha ko kizwe mu bushikiranganje arongoye, agasaba abarongoye amavuriro gukoresha uburyo baronka mu kuba bararondera abakozi bakoresha mu kurindira ko leta igitorera umuti. Turazi ko muri kino gisata abakozi badakwiye, ariko ku mwaka hama hatunganywa yuko hagira abakenyi bashobora kwiyongera muri ico gisata, ariko duca dusaba n'ibitaro n'amavuriro nabo nyene n'urya musaruro wabo baze baragerageza nabo baza bararondera abakozi bihembera kugira ngo nabo bashobore gufasha kugira ngo bashobore gutunganiriza ababitura. Ikindi kibazo cabajijwe muri ico kiganiro kijanye n'ubukene bw'imiti y'ibitungwa n'iy'ibiterwa kwibonekeza muri komine Burambi. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Sangitusi Niragira akaba yarabahumurije ko bariko baratanga impusha ku bazokugurura inzu zo kudandaza iyo miti kugira abarimyi n'aborozi boroherwe mu kuyironka. Nayo mu gisata co gushigikirana abenegihugu babajije ikibazo kijanye n'uko amavuriro amwe adafise amasezerano n'ishiramwe ryo kuvuzanya mituwere. Umunganizi w'umushikiranganje ajejwe gushigikirana Tantine Inshuti n'amagara akaba yarabahumurije ko bagiye kukurikirana ico kibazo kandi kishiramwe mituwere rigiye kugurura ishami muri iyo komine ya Burambi kugira yorohereza abanwanyi baryo. Ico tumwemereye nuko tugiye kubiraba tukabishikiriza abariko barabitunganya. Nocagirwa ko ndababwira ko hari integuro yo kugurura mituwere ngaha muri komine Burambi kw'ivuriro rikuru rya komine. Ikindi kibazo cabajijwe muri ico kiganiro ni kijanye n'ubukene bw'amazi meza n'umuyaga nkuba vyibonekeza. Kuri ico kibazo umwunganizi w'umushikiranganje w'amazi meza amasoko ntanga nguvu butare n'agataka Felix Ngendabanyikwa akaba yamenyesheje abenegihugu ko muri ubwo bushikiranganje bariko barakora ibishoboka kugira bagwize amazi meza hamwe n'umuyaga nkuba mu ntumbero yo korohereza abenegihugu. Eric Yarankunze urakenuye. Tukiri mu yavugwa mu gisata c'indero harahimbajwe kuri wa gatanu igenekerezo rya ndwi mu Kakaro umunsi mpuzamakungu hari ururimi rw'Igiswahili. Ibirori vyo guhimbaza uyo munsi bikaba vyabereye mu bigo vya kaminuza y'u Burundi biri ku Mutanga. Dorothée Nshimirimana asanzwe ari umwigisha muri kaminuza agashimira hamwe mpuzamakungu UNESCO yo ryemeje uyo munsi, agashimira n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi kubona bwo ratunganije uyo munsi, acagira ko asaba ko boraba ingene mu baronswa akazi mu kwigisha hatubura nk'abigisha b'Igiswahili kuko basanzwe bakenye. Ibirori vy'uyo munsi rero bikaba vyitabwe n'abubahwa batandukanye harimo userukira igihugu ca Tanzania hano mu Burundi. Turabandanya nako twabateguriye imyiteguro y'ikibazo ca leta guca gikorwa ngo iri kwigenda neza mu ntara y'indero ya Ngozi. Bimenyeshwa na Jean Pierre Ndikujyayo umuyobozi w'indero muri iyo ntara ahamenyesha ko abanyeshuri barindiriye gusa ko musugera agatera kama abanyeshuri n'abazocungira ikibazo kwigenza neza kugira kize kigende neza. Imyiteguro imeze neza kubera ibikorwa byose bijanye no kurangiza umwaka byararangiye byagenze neza. Abanyeshuri bariko barasubiramwo bari kumwe n'abarezi mu mashure. Ico kibazo kikaba kizokorerwa mu bibanza bine ngaha mu ntara ya Ngozi kuri lycée Don Bosco, kuri lycée Busiga no kuri lycée y'akarorero y'Umusenyi hamwe na lycée Kiremba Nord. N'imodoka rizoja kuzana ikibazo irateguye, ubu turindiriye yuko umwanya wacu ugera kugira ngo
dushire mu ngiro ibitegezo kuja mu ngiro kugira ngo ikibazo gitegurwe kandi gishirwe mu ngiro neza. Abanyeshuri no kuvuga ku munsi wa mbere bategerezwa guhamagarwa kugira ngo barabe yuko bose bari ku ntonde kandi bahabwe ibibanza bazokoreramwo. Akamo ntera ndagatera ubwa mbere abanyeshuri ntumve yuko ikibazo bagiye gukora ni ikibazo cyo kimwe n'ibindi, abagitora abigisha nk'abajya babigisha. Rero nkavuga ntibaze bagira ubwoba, bazobitora kujya batora ibyo mw'ishure, kuko no kuja mu urugamba rwose urujamwo wumva yuko uzorutsinda. Hanyuma akandi kamo ndabatera na kamo ko kwirinda akaboko, kwirinda ubusuma, kwirinda kwiba ibibazo. Ndatera n'akamo n'abazoba bariko barabacungira nyene baze bakora igikorwa neza batumwe n'igihugu kugira ngo abana amanota bazoronka azobe ari gwabo koko. Kwisaha 12 z'igitondo zirenga ko iminota 42 hano muri radio Ndagakura turabandanya ko twabateguriye imusha zo kwiga mu makungu zirenga 100 zahawe gwaruka amasezerano yo gufashanya mu migambi y'iterambere nko kuhagura ikibuga c'indege ikivuko ca Bujumbura ni bimwe mu vyerekana ko imigenderanire ari myiza. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje ajeje imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro aho yari ko ashira habona ivyaranguye mu cya kabiri cy'umwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023. Albert Shingiro akavuga kandi ko naho biruko bafise intambamye y'uburyo kuko ngoraho imigambi baba bafise itaranguka ku gihe. Ni nkuru ya David irakoze. Ico gice cya kabiri cy'umwaka w'ibikorwa bya leta cyatanguye mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2023 kikaba cyarangiye muri uku kwezi guheze kwa ruheshi. Mu byaranguwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje abujejwe Albert Shingiro yagarutse ku itogwa ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yatowe muri batatu barongoye ubumwe bwa Afrika naho yatowe ngo mboneza y'ugwaruka. Inyuma yaho yashikirije amasezerano ubwo bushikiranganje bwagiranye n'ibindi bihugu kugira birangura imigambi y'iterambere. Ivyo bihugu bikaba ari nk'Ubuyapani, Ubushinwa n'ibindi. Hari imigambi tuko turakurikiranira hagufi cyane umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi. Ico gikorwa tuko turagikurikiranira hagufi. Ubundi umugambi wo gukatisha iri barabara RN1 rija Igitega kugira ngo ntirigume riri hafi y'ingoro kumva y'umutekano. Umugambi wa gatatu ni umugambi ujanye no kubaka kijambere no kwagura ikibuga c'indege Mekiyo Ndadaye tukaba twifashamwe n'igihugu c'Abashinwa. Mu bijanye n'inyigisho yaciye avuga ko Burundi bwaronse impusha z'ugwaruka rushaka kwiga mu makungu zishika 124 n'impusha zishika 100 zo gukarihiriza ubwenge abakozi. Mu bijanye n'inyigisho tuguma turondera impusha zo kuja kwiga hanze turonderera ugwaruka. Tukatwara hose impusha zishika hafi 174. Tukatwara hose kandi n'impusha zo kuja gukarisha ubwenge bw'abakozi zishika hafi 100 kugira baze barakarisha ubwenge ku misi genda bavuga mu kibuga karimi katagutse nikamenye ubweze iyo utagiye rero kuzuraja mu mahanga ari gutuntu tumwe utamenya. Naho biruko avuga ko intambamye zitabuze akavuga ko hari gihe uburyo budakwira kuko imigambi imwe baba bishingiye ntigere ku musozo. Intambamye nkuru nibijanye no kubura uburyo, hari gihe uburyo budakwira bigatuma rero ikoga bimwe tutabikora nkuko twashaka kubikora cyane tukabikora kumbure ntitubishitse ku musozo kubera habuze uburyo. Ibindi navyo nibijanye no gukaririza ubwenge abakozi, hariho abakukuruke bariko baragenda kugira baze basubirire bisaba yuko tubakahiriza ubwenge kugira bashobore gushika aho bandi bari bageze. Albert Shingiro akaba yiyemeje ko ubushikiranganje arongoye buzobandanya bukora uko bushoboye kugira ishusho y'u Burundi ibandanye iba nziza mu makungu. David irakoze turagukengurukiye. Inkuru ya nyuma y'aya makuru kuri wa gatanu ni abamenyesha makuru batsinze mu higanwa ryateguwe n'ubuyobozi bujeje akarere ko mu kinyamakuru Le Journal Africa baronse dushimwe aho wa mbere yaronswa amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni, wa kabiri akaronka 700 nayo gatatu akaronka 400. Mu ijambo giwe umukuru w'urwego rw'igihugu rujeje gucungera ukuntu imenyesha makuru byo mu Burundi bikora Vestine Nahimana akamenyesha ko amenyesha makuru afise uruhantangere mu byo kumenyesha abantu ingaruka mbi ziva kuhindaguruka ry'ibihe. Ni nkuru ya Gabriel Bigirindavyi.
abo batsinze muri iryo higanwa bari bakoreye ku civugo kivuga kiti ingaruka ziva kuhindagurika ry'ibihe mu bijanye n'imibano hamwe n'ubutunzi ku bene gihugu b'abarundi. Iryo higanwa rikaba ryari ryateguwe n'ubuyobozi bujejwe akarere mu kinyamakuru Le Journal Africa. Umukuru w'ubwo buyobozi Prosper Aobe akamyesha ko iryo higanwa rigira kabiri ryamaze ukwezi kose. Akamyesha kandi iryo higanwa ryateguwe kubera uruhara ruhambaye abamenyesha makuru bafise mu byo kwigisha bene gihugu. Nayo mukuru w'urwego rw'igihugu rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora Vestine Nahimana akavuga ko ico civugo catowe gihuza n'imbono ya CNC ihimiriza abamenyesha makuru gutahura uruhara rwabo mu buzima bwa bene gihugu. Akamyesha ko ari naco gituma abamenyesha makuru bafise uruhara ntangere mu byo kumenyesha abantu ingaruka ziva kuhindagurika ry'ibihe. Iryo higanwa ryari ryitabwe n'abamenyesha makuru 30 abakora byo kumenyesha makuru biciye mu nyandiko, abakora mu nsamirizi n'abakoresha imbonesha kure, ariko mu mbonesha kure bavyitabiriye ari bake cyane kuko hasuzumwe ibyamenyesha makuru babiri gusa. Mwomenya ko abarose udushimwe aramenyesha makuru batandatu, batatu bamenyesha makuru vyandika na batatu bo musamirizi. Wa mbere akaba yarose agashime k'amafaranga y'amarundi angana n'umiliyoni, wa kabiri aronswa ibihumbi 700, nayo wa gatatu akaba yaronkejwe amafaranga ibihumbi 400 by'amarundi. Ni kuri inkuru rero ducizuza ko amakuru twari twabateguriye ariko abadufatiye mu nzira reka tubasubire mu nkuru zari ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye umurano kuri wa gatanu userukira leta zunze ubumwe bwa Amerika Melanie Harris Higgins. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Guillaume Gatoni yamyejeje ko uwo mushitsi yarazanywe no gusezera umukuru w'igihugu kuko amabanga yo guserukira Amerika mu Burundi yarangiye. Inama shikiranganje yakoranye kuri wa gatatu igenekezo rya gatanu mu kakaro harizwe integuro y'itegeko ry'umushikiranganje wa mbere gerekana ingene impusha n'impamba ku ngendo birekuriwe na leta bitangwa, ikaba yasanze rero ubuzima bwarazimvye haba hanze canke mu gihugu hagati. Abararira amashure ngo bagiye kongerezwa agashahara kabo, eka mbere ngo n'uburyo buhabwa amashure y'indaro bufasha mu kugaburira abanyeshure ngo bugiye kuzokongerezwa uyu mwaka. Vyashikirijwe kuri wa gatanu n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba yavugiye muri komine Burambe y'intara ya Rumonge mu rugendo yarimwe n'abashikiranganje batatu, ujeje amagara y'abantu Sylvain Zeyimana wo mu vyajeje harimo bidukikije Santos Neragira hamwe n'abunganizi b'abashikiranganje harimo ujeje gushigikirana Tantine Nshuti n'amagara wo mu vyajeje harimo butari n'agataka Felix Ngendabanyikwa. Ningaha rero dusozereye amakuru twari twabateguriye. Nkabashimiye mwebwe mwese muyakurikiranye. Shimira Charles Bigirimana yakoze kugira ngo amajo ashikire neza. Therese Habonimana nayiko ndabashikiriza ndabike banuye mugira umusi mwiza.